Abantu bose bamubwira bati uwo muhungu ntaco azokuviramwo, ariko umutima wiwe ntiwigeze uhinduka. Inyuma y'imyaka mike ibintu vyarahindutse mu buryo ata n'umwe yari yiteze. Murakaza neza kuri Kivora Media. Nimba ukunda inkuru z'urukundo, ubuzima n'inyigisho zitanga icizere, kanda subscribe kandi ushireko akazogera kugira ntuzotangwe mu nkuru zizokurikira. Uyu munsi tugiye kubabwira inkuru ya Diane na Kevin, abakundanye mu bihe vyari bigoye cyane, ariko urukundo rwabo rukarenga inzitizi zose. Diane yari umukobwa mwiza cyane yaba i Bujumbura. Yari yarize amashure meza cyane kandi akomoka mu muryango wifise. Abavyeyi biwe bari bafise amazu menshi n'ubudandaji bwagutse. Umunsi umwe igihe yari avuye kw'ishure yahuye na Kevin. Kevin yari umuhungu yicisha bugufi ariko akomeye ku mutima. Yakora akazi gatoya ko kunyonga ikinga kugira aronke ico ashobora gufungura. Muri make yari umutagisivero. Mu ntango Diane ntiyari azi ko Kevin amukunda, ariko uko iminsi yagenda irarenga Kevin yarahora amwereka urupfasoni n'icubahiro. Umunsi umwe Kevin yaregereye Diane maze aramubarira ati ndazi ko ntaco mfise kinini, ariko umutima wanje uragukunda vy'ukuri. Diane yaratwenze ati si amahera nkunda umuntu azi gukunda no kubaha. Ayo majambo yahinduye ubuzima bwa Kevin. Batanguye gukundana, ariko inkuru yabo ntiyari yoroshe na gatoya. Abavyeyi ba Diane bamaze kumenya ko akundana n'umuhungu atunze bike, muri make w'umutagisivero, se wa Diane yaravuze ati ntitwigeze turera umukobwa wacu kugira aze yubakane n'umukene. Bamubuza kubonana na Kevin, bamwaka telefone kandi bamurungika kuba kure y'iwabo kugira ntazobonane na Kevin, ariko urukundo rwabo ntirwacika. Kevin yarakomeje gukora cyane, yavyuka kare mu gitondo agataha mw'ijoro. Yaraziganya amahera make aronka. Inyuma y'umwaka umwe yatanguye kudandaza ibiyoba. Inyuma y'indi myaka 2 yari afise iduka ritoya. Diane nawe yarakomeje kumushigikira naho batabonana kenshi. Umunsi umwe Diane yaragwaye cyane, abantu benshi baramuhunga, ariko Kevin yaraza akamwitaho ku murango no mw'ijoro. Aho niho Diane yamenyeye neza ko yakunzwe vy'ukuri. Hashize imyaka 5 Kevin yari amaze kuba umudandaza akomeye cyane. Yari afise amaduka menshi n'abakozi benshi bamukorera. Umunsi umwe yagiye iwabo kwa Diane yambaye neza. Se wa Diane ntiyamumenye ko ari Kevin. Kevin yavuze ati naje gusaba umukobwa wanyu. Se wa Diane yaciye amubaza ati mbe musore, woshobora kumubeshaho neza? Kevin yaciye amwereka ibikorwa vyiwe n'ivyo yari amaze gushikako. Umugabo yaratangaye, yaciye avuga ati ndabona warabaye umugabo nyakuri, twarakwihendako. Diane yumvise ayo majambo amarira aramutemba. Inyuma y'amezi make ubukwe bwabo bwarabaye. Abantu benshi bari baje kubona urukundo rwari rwaratsinze ubukene, ugucibwa intege n'amajambo y'abantu. Ku munsi w'ubukwe Kevin yafashe imikorofone maze aravuga ati nta na rimwe nigeze nkunda amahera kurusha Diane. Niwe yanyeretse ko umuntu ashobora gutsinda igihe afise umuntu amwizera. Diane nawe yavuze ati naramukunze atakintu afise. Uyu munsi ndanezerewe kubona twashikanye ku nzozi zacu no ku ntsinzi. Abari ngaho bose barakomye amashi. Urukundo rwabo rwarabaye akarorero ku bantu benshi. Ntugacire urubanza umuntu kubera ubukene afise uyu munsi. Ejo ashobora kuba ari we muntu azoshika kure kurusha bose. Urukundo rw'ukuri rwubakiye ku kwizigirana, ukubahana no kwihanganirana. Nimba mwabonye iyi nkuru mwari gukora iki? Iyo muba muri mu kibanza ca Diane, tubwire mu gice c'ivyiyumviro. Ntimwibagire gukanda like, share na subscribe kuri Kivora Media
kugira mukomeze kwakira inkuru z'urukundo zishimishije kandi zirimo inyigisho. Murakoze kandi tuzosubira kubonana mu yindi nkuru. Mwari kumwe na Venuste.